ntuzemere ko umuntu aguhitamo ahubwo wowe uzohitemo kuko iyo ujya mu ntaguhisemwo wewe agukoza icyo ashaka ariko wewe iyo wihitiyemo avuga ati mpisemwo naka kubera mbona ko mbona kazoza yanje arafisemo uruhara twofatana tugashikana kure ikintu cyambere gikunda gusubiza abantu hasi guhusha inzira kubona naka kubera afise ibintu kutihangana basi dukoresha mu kutihangana kubona jembaye huku naka afise bijya ukumva wagaciro ka wogata kugakantu gato twana kubona afise uzinzira ya bironsemwo nukumenya ukuntu yitwara muri societe burya comportement ugira wewe iratuma utakaza agaciro kawe kandi mwico gihe utakaje agaciro kawe burya umuntu ntibamwubahira ibyo afise bamwubahira icabari burya wewe niwe gaciro ka mbere twabivuze ko igihugu citeze ko wewe umuryango witeze ko wewe urumva menya rero ukuntu witwara muri societe umenye eske jengenda gute muri societe ukuntu nitwara ntibiza gukomeretsa abandi kandi umva umuntu afise agaciro ntakomeretsanya n'abandi umva bari umuntu ahuza n'abandi bantu kuko mwese muri abagaciro umva ibintu by'agaciro bihuye muramenya n'ibyo muyaga hari ibintu mudata ku mwanya mba mwiyaga ku vyakazoza eske twokora iki kugira twiteze imbere muri ka gaciro kanyu ngene umujene yogumana agaciro nuko d'abord yoraba eske vision yanje irahuye n'ivyo ndiko ndabamo abantu bo kwirinda kugira copier code en fait ubu du genre abajene turakunze kumva kugira copier code kugira gushaka kwigana naka gushaka kumera nka naka eske ivyo bintu uri kuramurabira ibiko kundi kuramyigako hari ico biriko birakontribua kuri target y'ubuzima bwawe kubera ko turibagira ugasanga hari kurya waruvuzaga kuko turiko dushaka kwifatikanya n'abandi kubera ko babayeho ubuzima bwiza canke de genre bafise ico bamaze gushikako nawe peut-être ufise iyo nyota yo kubona ko nta muntu adakunda kuryoherwa mu buzima wumva ushaka kuryoherwa wumva ushaka gushika ku vyo wowe ushaka hakiri kare ukaca uvuga ati rero inzira ya hafi nuko peut-être ujya ndabona yabironse vyoroshe none est-ce que yabironse vyoroshe yabironse mu nzira nziza twaca twibagira est-ce que source yavyo imeze gute amahoro kuri mwe mwese muri ko muratwikirana kuri mwe mwese mukurikiranye imbonesha kure no Repentance na TV ndaramukije bivanye naho muherereye ni Jengere Imana Honorine nkabanje mu kiganiro tuyage abenshi mumenyereye abenshi muhora mukurikirana kandi ikiganiro bash mukunda kuko turamaze kuronka ama feedback kubahora bagikurikirana so ndabahaye ikaze ndabakiriye mwese ikiganiro tuyage musanzwe mukimenyereye musanzwe mutiko ari ikiganiro ntakora ndi jenyene ariko mbadi kumwe no twateguranye sujet canke débat so tukayivuga ko hanyuma mukamenya byinshi bitandukanye so wabonye ikiganiro ntiwirengagize kugira j'aime ntiwirengagize kugira commentaire kandi ntiwirengagize gupartage ikiganiro ngo gishikire bash bashoboka kuri utaragira subscribe bikore kugira ngo uzorukurikirana inobonesha kure vyoroshe kandi bitarinze kukugora so ndabakiriye ndabahaye ikaze mwese natamwe ndababwira ni ikiganiro tuyagise ndacikorana ndi jenyene ariko mba ndi kumwe no twateguranye sujet comme ça tukabayagira canke tukavuga kubijanye n'ivyo twabateguriye nyemerera akire umutumire ariko kandi n'umushitsi bien sûr abidondore si batuyidondore abamukurikiranye ijya mbere kuri No Repentance na TV n'abatari bwamukurikirane maybe bamubonye ijya mbere kaze widondore murakoze shalom nizere ko meze neza nanje ndashima Imana uko biri kose hama ku mazina nahawe n'abavyeyi Million Das Nyonyesho hama benshi bamenyereye kuri Bali ndibaza neza nicahe cyatumye wumva wo kwita Bali ku bantu barabye rya The Jungle Book baramubonye Balo ubutwari bwiwe naye nahisemwo kuba intwari idira abantu b'intwari yitira canke biha se wenyine rege twasanga n'abandi bagiye okay buri muntu wese ni intwari ku giti ciwe uko avyiyumvamwo
kandi hari amazina menshi ukwiyita ariko utarabiye kw'iryo ry'iwanje bivanye n'ico umuntu ashaka bien sûr so nyishu yabidondoye niyo tugiye kurana kiganiro niyo tugiye kubana muri no mwanya muze tugiye kubabwira byose niwe twashoboye gutegurana no sujet niwe twashoboye gutegurana ivyo tugiye kubayagira so tugiye kuvugana kuki uno munsi tugiye kuvugana kuri sujet ivuga ngo ni gute aba jeunes bogumana agaciro nyako ni gute les jeunes en tout cas natwe on est des jeunes niyo mpamvu rero turafise ico tugomba kuvuga atari ibintu tutarimwo no ahubwo ni ibintu turimwo ibintu natwe duhura navyo kandi n'ibintu bitwerekeye kandi n'ibintu vyerekeye abajene baza kudukurikirana donc bose biraberekeye so muri rusange ntitugomba kuvuga ibintu biturengeye ntitugomba kuvuga ibintu tutarashikamwo ahubwo ni ibintu usanga natwe ubwacu turimwo bituraba so mudukurikirane ni turavuga ngo ni gute abajone canke ni gute umujone yomenya agaciro nyako so reka mbaze nyinshi d'abord imbere ko twantama zije agaciro nyiki kuko hari abantu no munsi bashobora kureka batwikirana mugaba ko agaciro ni mwagumye muvuga agaciro ariko jewe kugeza no munsi agaciro sindatahura exactement agaciro nyiki ndumva agaciro mugabo nyiki agaciro okay guys dufashanye uri kurankurikirana ushaka kumusumba imyaka dufashanye muri commentaire gusigura agaciro ni iki uko je ndavyiyumvira cyane ndavyibaza burya mu buzima hariho igiciro n'agaciro mu ijambo rimwe ko nshobora kuvyiyumvira agaciro ni iki cyambere na mbere ni wewe niwe gaciro tagaje kwishaka uzambaje niwe gaciro umuntu wese bazi adufashe muri commentaire niwe gaciro umuntu wese ni wa gaciro bisigura ko ni wewe gaciro agaciro jewe d'après y'ivyo ntahura anyesho yavuze ngo agaciro igiciro tubitswe ku bintu tugura ku bintu vy'amafaranga ibintu nk'ivyo ndavuga ko igiciro ni ikintu gidefinisa ico kintu du genre kugira kigire agaciro so kuri twebwe abantu agaciro ni iki agaciro ni ico kintu umuntu adashobora gufata à la légère ni ico kintu umuntu adashobora kwanjanjwako tuvuze umuntu afise agaciro wow n'umuntu ari respectueux n'umuntu abantu bose barabirako yitwara nk'umuntu w'agaciro ntaguciriyemwo umuntu w'agaciro kuri twese ndabizi imana ni mama niyo example yoroshe cababona yego ni mama ashobora kuba atakubereye mama ariko akakubera uwundi muntu w'agaciro umuntu so tuvuze agaciro ni ikintu umuntu atokigura amafaranga ngo aronke du genre utokigurisha ngo ndaguhaye n'amafaranga kwingurire oya agaciro nta giciro mugabo nta giciro wow nizire ko abantu ariko batwikirana d'après y'ivyo twebwe dutahura sinzi namwe les commentaires niyo mpamvu zihari kugira ngo mushobore kudupartaja namwe ingene mubitahura ni gute rero umujene canke abajene ariko baratwikirana kuko bakunze kuvuga ngo umujene canke abajene bavuga ngo ni kazoza kejo k'igihugu canke kahantu umujene ahantu abaherereye kesaswa muri societe arimwo mu muryango mu rushengero donc umujene baba mubonamwo iyindi image nziza kuri kazoza niwe mbono donc rero ni gute umujene ariko aradukurikirana yogumana du genre agaciro kiwe nyako uko je ndabibona ni kumenya ukuntu yitwara muri societe burya comportement ugira wewe iratuma utakaza agaciro kawe kandi mwico gihe utakaje agaciro kawe burya umuntu ntibamwubahira ibyo afise bamwubahira icabari burya wewe niwe gaciro ka mbere twabivuze ko igihugu citeze ko wewe umuryango witeze ko wewe urumva menya rero ukuntu witwara muri societe umenye eske je ngenda gute muri societe ukuntu nitwara ntibiza gukomeretsa abandi kandi umva umuntu afise agaciro ntakomeretsanya n'abandi umva bari umuntu ahuza n'abandi bantu
kuko mwese muba muri abagaciro umva ibintu by'agaciro bihuye muramenya n'ibyo muyaga hari ibintu mudata ku mwanya mba mwiyaga ku vya kazoza eske twokora iki kugira twiteze imbere muri ka gaciro kanyu. Rero ngerageje kukunganira ingene umujene katwikirana rishobora kugumana agaciro kiwe nyako wavuze ku kintu c'ingene yamenya d'abord agaciro afise akamenya n'ingene amana na societe. Jewe ico novuga nuko we d'abord yobanza kiraba ingene yogumana agaciro. Twatanguye tuvugana usanzwe ufise agaciro wewe ansa. Donc iyo umuntu afise agaciro aramenya ingene yitwara, aramenya ingene yigenza, aramenya ingene akora kugira ngo ashobore kugumana ka gaciro. So uno munsi turafise ibintu vyinshi bishobora guhenda abajene, turafise ibintu vyinshi abajene bishobora kubatwara canke kubahindura bigatuma uno munsi agaciro bafise batakagumana. Mwibuke ko sijo ivuga ngo ni gute umujene yogumana canke abajene bogumana agaciro nyako bafise. So jewe rero ico novuga nuko d'abord womenya d'abord nkeneye iki mu buzima bwanje, ni iki nshaka gushikako, ni iki societe inyifuzako, ni iki gihugu kinkeneyeko, ni iki umuryango wanje unkeneyeko, nk'ubu nka wewe ni iki umuryango wawe kwitezeko, ni iki muri kajya karere uherereyemwo bakwitezeko du genre. Rero hanyuma iyo maze kubimenya uramenya n'ingene ugarda agaciro ka, uramenya nti jewe hari ahantu ntakwiye kugendera, hariho ibintu ntakwiye gukora, kuko iyo umuntu yifuza gushika ahantu kanaka yigenza sero niyo ariko araje. Rero ingene umujene yogumana agaciro nuko d'abord yoraba est-ce que vision yanje irahuye n'ivyo ndiko ndabamwo. Kandi ngo umuntu w'agaciro yazi yaje ntawushinzira ko aba yaramaze gupanga je nkeneye ibi banaka banyifuza kibi igihugu kinyifuza kiyumva ntahushagirika mu mayira afise target yo kubishikako. Ariko nitwibagire ko uno munsi on est des jeunes, rero abajene barafise ibintu vyinshi basamazi kandi c'est normal. Hariho abantu iyo bageze surtout abajene bageze muri ivyo bihe nk'ubu gacu usanga abagenzi bawe urabona baratanguye kuguhindura canke bivanye n'ubuzima burimo ya societe bivanye n'ubuzima urimo urabona ati vraiment jewe ubuzima ndimo nibiriko buranyorohereza gukora vya bindi shaca nke kubandanya muri kuri ya target yanje niyo bigaca bituma wadopta ingeso zitari nziza ati maybe ngiye gukora bino bintu bizoshoboza kuba gukora ko abajene turakunda ibintu vyiza bisengena bipfira kenshi iyo umuntu afise prayo yo kubaka inzu ntihinduka kuko nubwo akena atamvuga ati kabasi mbe ndayirindiriye nkore cyane kugira nzogaruka kwicaca imbiro cyane kujya basi ujya muntu ahindura akavuga ati ngo reka jenje mwibi ngo kubera urabona ngo ubuzima kujya ntabafise hashaka kugera we nk'uwuyumvire igihugu kinkeneye kiki umva igihugu si papa wawe si mama wawe ni isinzi ry'abantu umaze kwiyumvira igihugu kinkeneye ko ibi runaka ibi n'ibi n'ibikono gikora ku gihugu burya hari utuyira udacamo umva ko ni ikintu kinini burya agaciro n'ikindi kintu byasha agaciro n'ikindi kintu ariko tukiraho wowe ku bwawe kwera ko umuntu mu buzima arashobora kuba nkaho jewemerereye arashobora kubona ati burya bino bintu nivyo bihora bituma abajoni bibasamaza canke bituma bata intumbero wowe ugerageje kugira analyse canke ugerageje kuraba nivyahe bintu usanzwe du genre ubona ati ibintu vraiment iyo umujene afashe no nzira c'est direct abagiye kubirinda target y'ubuzima bwiwe. Je nkaho mperereye kuvyo mbonesha amaso yanje hari jambo mu Kirundi bavuga ngo agakuku umuntu umwe w'umunyabwenge niwe yavuze ati ntuzemere ko umuntu aguhitamo ahubwo wowe uzohitemo ko iyo ujya mu ntaguhisemwo wewe agukoza icyo ashaka ariko wewe iyo wihitiyemo avuga ati mpisemwo naka kubera mbona ko mbona kazoza yanje arafisemo uruhara twofatana tugashikana kure. Ikintu cambere gikunda gusubiza abantu hasi guhusha inzira kubona naka kubera afise bino kutihangana basi dukoresha imijambo kutihangana kubona jembaye huku naka afise bijya kumva wagaciro ka wogata kuko kantu gato kubana kubona afise
ntuzi inzira yabironsemwo. Kandi rero ibikunze kuduhenda kandi twishire muri rusange ibikunze kuduhenda ni kubona ati jewe nyishu turangana, nyishu twakuriye hamwe, nyishu twarajanye kw'ishure, kute yo no musi yo afise bijya bintu kute yo uri kuba ari karaba mu buzima Dolix ariko jewe nkiri nyene peti wa ikintu kigoye no ku kagaciro nyene. Haro n'igihe wumva ivyo yaronse ukumva inzira yabironsemwo ukacitangura bagiye agaciro ka ukacitangura gatakaje wese basi muri make byitwa ko wowe wiyishe ariko wisha abantu benshi bari nyuma yawe. Umuryango ni uteze akamaboko, igihugu niwe gishaka ko wogishikana kuvyo ushaka kuzoshikako. Umva rero uciye utirigana gato si buguye burya haguye ikintu kinini cyane. Niyo mpamvu tukwiye agaciro kacu tukahagarareko. Ikintu novuga d'abord nuko abantu bokwirinda kugira copier code. En fait ubu du genre abajone turakunze kumva kugira copier code kugira gushaka kwigana naka gushaka kumera nka naka. Sindavyanze kugira copier code ariko est-ce que ivyo bintu uri kuramurabira iriko kundi kuramwigako hari ico biriko biracontribua kuri target y'ubuzima bwawe kubera ko turibagira ugasanga hari kurya waruvuzaga kuko turiko dushaka kwifatikanya n'abandi kubera ko babayeho ubuzima bwiza canke de genre bafise ico bamaze gushikako nawe peut-être ufise iyo nyota yo kubona ko nta muntu adakunda kuryoherwa mu buzima. Wumva ushaka kuryoherwa, wumva ushaka gushika ku vyo wowe ushaka hakiri kare ukaca uvuga ati rero inzira ya hafi nuko peut-être ujya ndabona yabironse vyoroshe. None est-ce que ko yabironse vyoroshe yabironse mu nzira nziza tukaca twibagira est-ce que source yavyo imeze gute. Kandi ikinaco no batekerera burya mu buzima buri muntu wese afise umuntu akunda wa kure yiwe ashaka kuba arabirako nk'ibintu kure yiwe gute nka Olmodo wawe ukavuga ati naka ko ndamufana cyane ndamukunda ibi nibi yabishitseko gute kuko turafise abantu badukuriye bafise agaciro kandi bafise ibintu banza kumwiga ko yabironse mu yahenzi ubona yabironse mu nzira mbi ubakura kamaboko basi kazoza kawe siko kiwe burya hari igihe ujya uzonapfa mutabonanye kubera ko ujya we agufasha kubera hari aho yashitse ugasanga akora ibintu ukunda kubera ko abajene ubu dufise ibintu byinshi dukunda kandi madomene atandukanye. Umva bisaba ko rero ujya muntu uvuga ati nashize imbere kugira nze ndarabira ko nk'ikintu c'ubumenyi cyangwa ukuntu yitwara banza umwigeko yabironse mu nzira nziza eske kugira bishigeko ntivyamuvunye umaze kubona ko vyamuvunye kubera ko ije nshaka kubishaka ko byoroshe nico kibazo ca wibaza rero kubera ko ije nshaka kubishaka ko byoroshe kandi nawe ujya nkurikirana byaramugoye kaca usanga waharura imyaka ya byamutwara waharura imyaka yacotse ukaca uraba nawe ngene ariko uracari kure so ni sugucana intege ariko nukumenya eske mbega nanje ko nshaka kuhagera vyoroshe ni igiki bizo kubera ko bakunze kuvuga ngo iyo uduze cane du genre kuduga cane utabanje kuduga par étape ukoroka nabi uravunagurika. Donc ubuzima ni étape par étape utegerezwa kumenya nti hari intambwe ntegerezwa gushika ko kugira ngo shobore kugera peut-être aho nshaka gushika. Rero iyo uri kurigana abandi canke uri kuragendera mu bukuku kandi n'ubukuku ni ubivemo kandi sinzira zose zishika sinzira zose zishika ugasanga kubera wabonye naka reka nkore nkawe ugasanga inzira ugiyemwo ntizishika umva utakaje umwanya wawe wo kurindira ca gihe cawe umva uta no mwanya birababaje en fait kandi kiri naco ubuzima burakunda gutuma aba jeune baja mu ngeso mbi bagatakaza agaciro kabo cyane. Nk'ubuzima dufata ugasanga umujene abaye mu buzima bubi abaye mu buzima bwiza canke ubuzima buramugoye donc ubuzima abandi bita ngo no buzima ubukene ugasanga rero wewe yifuza ubuzima bwo hejuru agaca ashaka kuburondera atarinze kuruha atarinze kubiriyaje niyo mpamvu usanga yari karaja muri bwa bukuku canke ugasanga ariko afata inzira mbi rero ugaca usanga canke mu gushaka peut-être yararondeye biranka
amaze guhura kuko n'ubuzima hari igihe urondera bikanga mugabo urumva hari igihe urondera bikanga rero muko kwanka n'ibice bisigura ku buzima vyanse vyaheze ariko umuntu aguma agerageza aguma arondera ukaca usanga rero tijewe vyanse akaca ja muri mugakuku naho hahuriraho n'abantu benshi bafise ingeso zitandukanye bafise soit ingeso zishobora kukwica antuka agakuku answa sikeza urumva ugasanga rero agiye yanduriye ingeso mbi z'ukuntu urumogi ingeso zirya zose tuzi no munsi umujone ashobora gukora bigatuma bimwicira akazoza no munsi hari abajone no munsi usanga afise imyaka canke ariko arakura mugabo ugasanga kubera ko atamenya agaciro kiwe ngo agakorereko ni kimwe wavuga ngo ugasanga hariho imyaka watakaje kugira ngo usubire kuyigarukana bigoye rero ico novuga nuko d'abord ivyo uri kurakora vyose canke ubuzima bwose uri kurabamo canke uri kuraja hose raba est-ce que ka gaciro ndacagafise canke nicaye kiko kiratuma uno musi ndiko ndatuma agaciro kanje gataka burya hari ikintu nabonye kibabaje cane hari ikintu kibabaje nko kubona umujene ukumva afite imyaka nka 21 ariko ukibaza ngo arashaje uvuga ati cyagenze gute ni kwa gushaka kwihuta kumva ashaka kubaho nka naka ni naka wewe ni wewe ubuzima bwawe ntaho buzoja burya umuntu wene yavuze ati utarapfa ntuze wihebure utarapfa nta kirapfa yene bisanzwe wewe ni wewe menya ku gaciro kawe burya hari n'igihe amahirwe mu buzima ntaho umenya ahantu aturutse burya ukuntu wikomporta muri society n'agaciro ubufise burya birakuvugira mu bantu benshi watavyuze uvuga ati ndatashe twaramukanje nabanaka byaheze ntuzi ko wewe hari ahantu byagiye kuvugira runaka ukumva umunsi we baragufonye utazi ngo ni naka gufonye canke nimero yabaye ronse gute ko yabazi ukuntu wikomporta muri society ukuntu witwara neza ukuntu udefanda agaciro kawe ugasanga biratumye ushika ahandi hantu kubera gusa ukuntu witwara gusa biratumye hari ahandi hantu wisanze ugatangara nije nshitse ngaha kubera iki kagaciro ka neza cyane donc hariho ama opportunity uronka mu buzima ugasanga hariho ahantu uri kurashika hariho ama chance uri kuronka mu buzima hariho ibintu uri kuronka utanamerita canke wa merita ugasanga kubera agaciro kawe wahaye wagumanye bigatuma ushobora kuronka ama opportunity mu buzima hariho ijambo bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa umushikana ibwami ariko ingeso ziwe nizo zerekana igihe azohamara so zihamukura so wewe d'abord uri umuntu waswa kandi umuntu arafise ibimugera banza umete je wibingira n'ivyaye hanyuma utandukane n'ubukuku utandukane umuntu ntiyase kwifatikanya n'abandi ariko banza urabe est-ce que abo turi kumwe no musi bariko bafashwe mu buzima nicahe bariko baraniyahe ntererano bariko barampa kuri kazoza kanje est-ce que aba turi ivyo bariko barampa no musi bizomfasha gushika mu myaka 5 canke bizonyica mu myaka 5 nzoba ndi wa muntu no musi atagacira afise umuntu yifashe ubusanzwe n'abantu bafata ubusanzwe no musi hariho umuntu ushobora kurengana ko mwibarabara kwera ukuntu yifata tujya muntu ari bizarre ugasanga umuntu aravuga ati ujya muntu nawe ubwiwe nta gaciro yihaye rero atagaciro wihaye niko gutakaza ya mahirwe ujya kwa muhura n'abantu bagajya mu ntari bizarre like niho n'igihe murashobora kuba yo gushaka gushya muri society runaka gusa kumva ayo majambo bakuvuga ko usanga urabuze ayo mahirwe kandi umva ko ayo mahirwe nuba wayitesheje kumva ari umuntu avuze ngo uri bizarre menya agaciro kawe umenye icyo ushaka mu buzima umenye iyo ukeneye gushika mu buzima umenye icyo utegerezwa gukorera nubwo biriko biranka bishobora kwanka c'est vrai ariko burya ubuzima réussite ya mbere na ma échec iyo maze kugira ama échec menshi mu buzima bisigura échec iyo ugize bikwereka ko ndace fise chance zo gukora kugira ngo shobore kuronka réussite kandi hari ibibazo bitatu wibaza kugira nyene ntuduratakaza umwanya wawe icambere ngiye kwande ukora iki iyo vyibajije biratuma umwanya wawe udatakara kubusa ngiye he kwande ukora iki umva ko ni ibintu bigufasha kandi bidufasha twese iyo vyibajije rero biratuma wa mwanya wagira uti kwanaka naco ugiye gukorayo ntibikwinjiriza biratuma ujya mwanya wagira ute kwanaka
hacaza ikindi kintu kiza gutuma kikwinjiriza aho uja guta umwanya w'ubusa usanga ubuzima bwawe ariko bugenda ari ubuzima bufite umurongo. Alors turiko turahita ikiganiro ni igiki uno munsi wobwira umujene yadukurikiranye guhera ikiganiro gitangura wobwira nicahe kintu womubwira answa kugira ngo ashobore kumenya ko nawe kugumana agaciro kiwe sama formule umuntu arinda kugira no ahubwo ni ibintu biri muri we ni ingene yifata ingene yitwara. So ni igiki wobwira umujene uno munsi karadukurikiranye? Guys, fata 20 minutes wicare wibaze kuri wewe ivyumviro ubikura ahandi hantu wewe eske jendi yiki canke jewe ufise agaciro kangana gute muri societe eske umaze gutura agaciro ufise muri societe uribaza nagashitse ko nakoze iki eske ko ntagafise nokora iki ugira ndakaronka ndazi umaze iyo minota 20 yose ntubura ico nayo wigira kuri wewe kandi urumva ko ubafashe umwanya wiwawe ni jewe niyumvire ko kandi uriko wiyumvira kuri wewe buno munsi n'uwejo kandi ngo ubuzi icarondera yiruka naco ubuzi icarondera yiruka naco. Okay, unyibukije wa mugani bavuga ngo ushaka inka ajyama nkayo. So jewe nk'ico novuga yavuze fata 20 minutes ariko jewe kisasu yo 20 minutes canke umwanya wese wofata canke ico wokora mu buzima bwawe banza urabe d'abord shaka gushika he shaka gushika kuki jewe mu myaka 20 nzoba meze gute nzoba ndinde niki nzoba narahaye umuryango wanje niki nzoba narahaye societe yanje igihugu canje hanyuma wibaza iti eske bizogenda gute ni gute no bishikako urondere ngene ogumana agaciro kawe kinaco mutokwibagira igagusenga ikintu kizotuma ugumana agaciro kawe canke kizogufasha no gusenga Imana ukiragiza Imana ukabwira Imana ati Imana ndaguhaye ivyanje vyose biyobore ubijemo hanyuma nawe ucufonisa effort kugira ngo ushobore kugumana agaciro kawe. Abagenzi ntibaze bagutuma uva ku gaciro ka kubuntu bwawe ubuzima bugoye ntibutuma no munsi utakaza agaciro kawe ubuzima dolix ushaka atagufise no munsi utarabushika ko ntutume ushobora utakaza agaciro kawe. So ndagushimiye ku vuge ku mwanya ndagushimiye antuka kuko ibivugiwe hano canke ivyavugiwe hano nawe urabifise mu ruhara. So merci kuvyo wasangije abadukurikiranye. Okay, murakoze cyane kandi nshimira bariko baradukurikirana mukomeze kubana nino mbonesha kure yanyu ariyo yacu. Turabashimiye cyane mwarahezagiye. Alors reka nshimire namwe mwese mwadukurikiranye mwe mwese mwafasha akanya ko gukurikirana kino kiganiro nizere ko mwafasha kandi nizere ko mwitso no bandanya ndabasaba cyane nongera ndabibutsa ngo mukurikirana ino mbonesha kure no Repentance Narrative kugira ngo muzogume mukurikirana ibikorwa canke ibiganiro bigenda biyicako. So mukomeze mugira ibihe vyiza aho muherereye hose mwarahezagiwe.